uno munsi uri hejuru ku izina rya buramatari w'intara yacu ya Bujumbura no ku izina ryanje nyene nashaka ntangure ndabasabe mwebwe bene gihugu muri hano na mwebwe mwatugendeye mumfashe dushimire Imana mushobora byose yabikunze isa tukayibona turi bazima Imana yacu tuyishimire n'amashimeshi cyane nkuko muriko murabibona uno munsi twatewe iteka n'imvukira ziba mu gihugu ca Amerika zumvise akamo zatewe na leta y'u Burundi kandi n'akamo zatewe na mwebwe mwahuye n'iki cago c'umwuzure washikiye iyi zone Gatumba. No munsi batwiyumviriye ko baratuzanira ibifungurwa amatoni 7 y'umuceri n'itoni 3.5 z'ibiharage. Ibi rero twabishimye twebwe abajeje intwaro twabikengurutse cyane turabashimiye gose kuno mutima w'urukundo kuko ndazi ko ari umutima w'urukundo watumye mwiyumvira kutuzanira bino bifungurwa kuko mwumvise yuko ababene gihugu batewe n'umwuzure muri zone Gatumba bamaze igihe bari muri site Kinyinya. Rero mfashe ijambo mu izina ry'ubaserukira hariya umukuru w'iryo shirahamwe gitwa Budi USA nukuvuga diaspora burundaise yo muri Amerika. Uwo mukuru wabo rero akaba yitwa Samuel Ndayiragije akaba ari kumwe n'abandi benshi abahanuzi abavugizi aha twavuga nka Pascal Maboko abitwa ba Jacqueline Ndayiziga ba Simeo n'abandi benshi bataza kwiyumva ngaha abo bose badutumye. Umuntu wo muri Amerika ntiyoza kukugendera gutahana ikiro cy'ibiharage n'ikiro cy'umuceri wogenda uratwenga. Duca dusheho rero imigwi tugiye gufasha ariyo twagomba tubabwira. Umugwi wa mbere ugizwe n'abana bato basanzwe batunza abandi mu miryango abo bita les enfants responsables. Muravyumva batagira abavyeyi mugabo ugasanga abo bana nibo batunza abandi. Umugwi ugira kabiri n'abapfakazi mugabo abapfakazi nabo bama bakunda kuvuga abapfakazi hari n'abapfakare abagabo batagira abagore batunza abana sivyo. Duca rero dushara undi mugwi w'abatama n'abatamakazi. Rero turabashimiye cyane kubona mwitavye kano kama mukaza mukatwakirira ino mfashanyo yacu kandi twongere kandi dushimire abavukanyi bacu bari muri Amerika bariko baradukurikirana kuri no mwanya aho muri mwese turabaramukije turabashimiye cyane. Aha turi mu Gatumba kandi twasanze abantu baho naho byagenze kurya barigumije. Uno munsi twazindutse dushikana imfashanyo yegeranijwe n'abarundi baba mu gihugu cya Amerika bahurikiye mu cyo bita Budi USA urabibona ngaha ni diaspora burundezi ba muri Amerika. Baragerageje kwegeranya uburyo uno munsi twashoboye gushikana ngaha amatoni 10 y'igice y'ibifungurwa harimo amatoni 7 y'umuceri n'amatoni 3 n'igice y'ibiharage. Rero uko twabigabuye nuko umuntu wese yashoboye kuronka twashoboye kumuronsa ibiro 3.9 by'ibiharage hamwe n'ibiro 7 n'amagarama 800 y'umuceri turavye uko twatwakikanije. Rero tukaba twagaruka $886 novuga no gushimira ibibondo byanje biri hanze kugira ngo bize biratwagide aho turi hose bibuka abatama n'abatamakazi. Barabashimiye cyane ko mwashimye kwicungikira abatama n'abatamakazi kugira ngo mwumva nabo yuko bafite ababyeyi bari hanze bari mu umuceri n'ibiro 6 nezerewe cyane yuko nungikiwe n'ibibondo byanze iyo biri muri hanyuma uko mubibona kandi abantu bari benshi cyane harimo abapfakazi harimo abagabo batagira abagore harimo imfuvyi zisanzwe zireza abandi abo bita les enfants responsables hamwe n'ibimuga nabibonye bitari bike byashoboye gufashwa hanywe kandi n'abantu bakuze abatama n'abatamakazi bageze mu zabukuru byo abantu twashoboye gufasha.
hanyuma ikindi naco kino gikorwa cyagenze neza cyane. Ubwa mbere ho twagomba twongere dushimire abagenzi bacu abavukanye bari mu gihugu cya Amerika bashoboye kwegeranya buno buryo kandi nabo nyene ndazi ko barabikurikirana. Twongere dushimire kandi na equipe iri ngaha i Burundi yegeranijwe nabo bavuka nyene bari hanze kugira ngo baze gushikira kino gikorwa. Mabonye ko hari cyo gutuma umuntu adafise ingufu byasaba ko umuntu abakerebutse. Hama ikindi naco twongeye gushimira kandi dushimiye abajeje intwaro n'umutekano bakitayeho. Twabonye ko ubuyobozi bw'igihugu bwari buhari bwashikiye kino gikorwa kuburyo akakajagari kahabonetse. Hanyuma kandi namwe mwatereje amaso hirya no hino abantu banezerewe. Numvise benshi bavuga bati n'ubwa mbere babonye imfashanyo zitangwa mu buryo bwiza nk'ubu ata muntu n'umwe agiye kwisoseka mu rutonde rw'abandi kandi ibintu byose bikaba byakozwe neza. Muri make rero bagomba dushimira abantu bose bakoze, tubasaba kandi ko intambwe ikiri ndende biyumviye no ku kindi kintu cyiza atari ibifungurwa gusa, biyumviye no ku kindi kintu babafashisha kugira ngo ejo canke hirya y'ejo bashoboye gusubira mu zabo canke bunguruze babe ahandi hantu bamerewe neza. BDUSA ni ishyirahamwe ry'abantu bakunda igihugu kandi biteguye kugishigikira bakoresheje uburyo bwabo, ubwenge bwabo n'ivyumviro byabo. Rero si ubwa mbere dufasha nk'uko mubivuze. Mu minsi iheze harabaye ibyago aho bita kuw'interekwa no ku Buterere, amazi aratera arasambura inzu arica n'abantu. BDUSA yari yarumvitse nayo nyene ifashanyo yayo. Turibuka ko twakore muri zone Ngagara aho bita ku Buterere, aho twashoboye kurabika ku miryango itari mike turabaronsa ibintu byo kubafasha. N'ubu rero twagarutse ngaha mu Gatumba, ariko si ico cyonyine gusa. BDUSA irafise imigabo n'imigambi byinshi byo gukorera ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Muri ibyo nabyo novuga cyane cyane nk'ibintu bijanye no kwiteza imbere, n'ibintu bijanye no gufasha abantu kugira ibintu bashobora gukora bishobora kubafasha kwishimira mu buzima. Hariho n'indi migambi myinshi bafise yo gushikira igihugu. Ibyo kumbure nitwara nk'umwanya canke nabo nyene baramutse bakino bazoronka umwanya ukwiye wo kubasigurira.